bice bifata neza. buke hariya bariko baregera cane. Bavukanye mwese mukoraniye ngaha Bibondo, umwe wese mu cyubahiro Imana yamuhaye, nitugire amahoro amagara meza n'iterambere mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Kuri uyu munsi uri hejuru turamutse duhurira hano n'abandi kugira ngo turwanirize hamwe ikiza cya korera kimaze iminsi kibonekeza ku murindi udasanzwe ngaha mu gihugu cyacu, na cyane cyane mu ntara ya Bujumbura, komine Mugere ikaba nayo nyene iri mu za mbere zibangamiwe n'ico kiza. Nkuko nabishikirije ejo hahise ku kibuga cya ETS aho twariko tutanguza isekeza yo kurwanya iyo ndwara, naravuze ko korera ari indwara yandukira cyane, yica n'ingoga iyo umuntu adatabarijwe, ariko rero kandi ishobora no kurwanywa kandi gakira. Banyakubahwa mwese muri ngaha, basogokuru bacu baramaze bavuze bati amagara n'amazi aseseka ntibayore, kandi amagara aramigwa ntamegwa. Niyo mpamvu dufatikanije n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu ndetse na Africa CDC, twese turi hano za UNICEF, OMS ndetse n'abandi bose basahiriza igihugu cyacu mu iterambere, tutibagiye baburamatari, abamenyesha kiyago, mwebwe mwese muri ngaha Bibondo. Iyo ndwara turashobora kuyituza biswe kuvugwa ngaha mu Burundi. Dusubira turwanirize hamwe ico kiza kuko twarwanije ikiza cya coronavirus. Nagira rero ngo mbwire abariko baranyumviriza muri hano, eka abanyamakuru n'ibimenyesha makuru, ko umuntu yanduye indwara ya korera, umuntu ayandurira mu gufungura canke anyoye ibintu birimo imigera iyo ndwara. Kandi rero iyo maze kubifata iyo ndwara iratuma agira udutege. Umuntu afashe ibintu birimo amazi meza yamaze kwandura iyo ndwara aragira intege, kuko iyo ndwara iza mu gucibwamo cyane, acibwamo ibintu bisa n'umuceri ndetse no kuyogwa akayogwa. Rero bisabwa iki? Yuko umuntu yokwirinda gufungura ibintu bibisi bitogeje neza. Abanyeshuri ndazi ko mukunda imyembe mibisi, sivyo? Iyo muwuhitanye murawoza. Rero turi ngaha kugira ngo tubavunire akagohe, murose umwembe mubanze kuwucisha kw'amazi kandi meza. Kandi rero bisaba ko mwama mukaraba intoki imisi yose. Nagira nshimire umushikiranganji kubyajeje kutubarira bihambaye cyane bijanye n'ihadabu. None mwaze muzoronka amahera mutanga y'amande kubera mutumye kwibarabara. Aho ndakibura cyane abana b'abahungu. Abigeme twama nawe urupfasoni turarukurana. Abana b'abahungu uzobona bihagaritse bibarabara kugira umwanda mutoya. Mwumvise ko bazoya baca muzoyaronka. Aho rero yiburiwe rero
bavuga ngo iki bababuriye batuburiye turabe rero aho twihagarika ko ari ahantu hari utuzu twa sugumwe naganda babwira ibimenyetso rero byerekana iyo ndwara ndabisubiremo iyo ndwara ya kolera umuntu afashwe aracibwamwo kujya mujya kubabwira rimwe na rimwe akayogwa kuyogwa ni kudahwa mu kirundi gitomoye rero mu kwirinda iyo ndwara rero mwabyumvise neza ingene ngomba ndababwire mu kuyirinda iyo ndwara ni ugukaraba neza iminwe n'amazi meza n'isabuni imbere yo gutegura ifungurwa imbere yo gufungura imbere yo kosa umwana ku babyeyi bosa tuvuye mu kazu ka sugumwe duhejeje gufasha umurwayi wa kolera cyangwa gutegura umwana yabihije cyangwa yitumye aho rero tuzoba turiko turagwana n'ico kiza ubwo bwari ubwa mbere ubwa kabiri nabwo gukoresha amazi meza yo mu mabombo n'aya rusengo ayo mu nzuzi nayo tubanze kuyabiriza imbere yo kuyakoresha tubanze kuyateka abire kugira ngo imigera ipfe cyangwa tukayashiramwo umuti wica imigera umuhinga avuye ngaha yatubwiye yuko imigera ifata abafunguye cyane banyoye amazi arimwo amazirantoki ayo nayo aza gute isazi zirakorako zigakora ku byo mwafunguye cyane mukanywa ayo mazi mutatetse gaca bigenda nabi nicyo gituma mboneyeho n'akaryo kubuza abantu bituma mu mazi mwabyumvise wari uzi ko ngaho onye muze murarerekana abikika mu kiza bakaja gusohokamwo si byiza kubera abandi baja koga ry'amazi baca usanga baranduye batari kwandura ubwa gatatu ibifungurwa biribwa ari bibisi nk'uko babivuze bitegereza kubanza kurongwa n'amazi meza kugira ngo turwanye imigera ishobora kuba yabigiyeko n'ibindi byandwa mu masoko cyane ahandi bitegerezwa kugirirwa isuku bikanafundikirwa aha ndavuga nk'uburobe twese turabukunda ngaha mu Kiyacimbo sibyo butegerezwa gushorwa bufundikiye hanyuma ababutunganya nabo baze bararaba ajya amazi bashiramwo imikembe mwabyumvise mwaba badabahadeyade muze muraraba muhingene bategura uburobe ko badashira mu mazi bayoye mu nzuzi kugira ngo agire imikembe nibashire mu mazi meza amazi yo mu mabombo amazi bavomye bakayateka kugira ngo ntihajemwo iyo myanda itandukanye kira noneho nitwo bigenze uko na za nzoka zo mu nda muzoba mubaza muzoshaka kuribwa mu nda kubera muzoba mwafunguye ibintu bisukuye iryo mitoto baca bagatekeramo uburobe babanze bayoze neza bayibabure hanyuma bapfundikire neza kubusekura babuswage neza kandi bakaravye mwabyumvise bakarabe bagire isuku mu kubutekera bahejeje kubutekera bace babushora mu kintu gisukuye kimeze neza kandi bufundikiye boneyeho no kubwira ndetse abaje usanga batwara amasoko baze bararaba aho ibidandazwa bidandarizwa batarusazi rudumukako kandi ko biba bifundikiye neza kugira ngo ntibanduzanye ubwa kane rero ni gutabariza mu maguru mashasha umurwayi wese yamaze gufatwa n'iyo ndwara
mwumvise ko bababwiye nimero yo gutelefonako aho ntitwohateba kandi byihuta mu kumuha ibinyobwa byinshi havuyemo ibinyobwa birimo alukore ni ukumuha ibinyobwa byinshi hanyuma bakamujyana kwa muganga kubera iyo ndwara iranyarutsa amazi yo mu mubiri arakama nicyo gituma bisabwa ko aguma anywa ibintu bimugarukira amazi mu mubiri. Ubwa gatatu rero ni kumenyesha abajejwe amagara y'abantu n'abajejwe intwaro aho umurwayi wa korera aja ava kugira ngo babone gukingira abasigaye ndetse no gukurikiranira amagara yabo. Batubwiye yuko atari guca mwihutira kubashira mu muduga utwara abandi benshi nk'amataxi nk'amayasi amabisi atandukanye. Icyo mwihutira cya mbere kubanza mukamuramiza ibyanywa mu kurindira ambulance kwiza kugira ngo imujyane kwa muganga. Mwabyumvise? Yego mwana we ni sawa bozozora bivuga n'abandi babyumve. Ikindi twamenya rero ni uko iyo ndwara ya korera itavurirwa muhira, itavurirwa kwa Rumenyi, kandi itavurirwa mu byumba bya mahombi. Benshi babatwara bamaze kuremba, benshi babatwara bamaze kuregera. Rero nimunyaruke kwa muganga hakiri kare, hanyuma abasigaye bagende mu byumba by'amasengesho kubasengera kugira ngo abaganga babavure, hanyuma imiti nayo ikore ibyo ijejwe. Mwabyumvise? Dusenga kandi tujya kwa muganga, ntidusenge tuguma mu nzu, oya dusenge tujya kwivuza. Nagira ngo nibutse ko twatanguje umugambi wa zerodeshe nk'uko bababwiye. Uwo mugambi uza gufasha abantu bose kurwanya ibyo biza byose biza biturutse ku mwanda. Haribonekeza mu duce tumwe tumwe iyo imvura iguye, aho usanga ibisigarira by'ibyo bakoresheje mu ikoni baca babishira mu mifurege, amazi agaca abitwara. Camwiyumvira rero aho bitera bigenda bimanuka, abo bimanukiramo bamubarugikiye umwanda ndetse n'izo ndwara. Twibangikanye rero aho tuza turata ibintu byamaze gukoreshwa, novuga imicafu, niho muca mubyumva n'ingoga. Ibintu byakoze by'imicafu turondere aho tuza turabishira kugira ngo bajye bajya kwegeranya imicafu babiyore baze kubita mu bibanza byabigenewe. Ndifuza kandi kumwe wese yumva ko runo rugamba rwo kurwanya korera ari urwiwe, na cyane cyane baba abakenyezi, abagabo, eka ndetse na mwebwe mwese bibondo, abanyamadini, na cyane cyane abajejwe intwaro. Mwumve ko kudashira mu ngiro amabwirizwa ajyanye n'isuku ari guhemukira amagara y'abo bajejwe, kandi ni guhemukira n'igihugu. Ni guhemukira igihugu kubera dushaka igihugu giteye imbere, igihugu kizira umwanda. Igihugu nticotera imbere mu gihe amagara y'abenegihugu agoyagoya. Nicyo gituma dutegerezwa kubaho twese tugire urunani isuku. Isuku ku mubiri, isuku aho dutaha, isuku aho dukorera, isuku ndetse no mu byo dufungura. Mwabyumvise? Kandi nyene ndasabye nshimitse abarongoye amashure, cyane cyane uburaro
mwitwararike isuku mu tuzu twa sugumwe naho abanyeshure barara, mu bifungurwa aho babikindikira. Namwebwe mwiga mutaha isuku mu tuzu twa sugumwe. Hemwe mu tuzu twa sugumwe wanyu harasukuye? Umuntu haciye nta makashi ari ku mpome? Hameze neza? Harogeje? Nta bintu mushiramo byo kuzibira kugira ngo ace yuzura n'ingoga? Duhamagariye rero abajejwe amashure kurondera ibikoresho bashira mu matwarete, na cane cane abana babigeme aho baza barata twa tuntu twabo iyo bari mu bihe nyine. Murabizi? Murabifise kw'ishure? Ni kurondera amapubere muze murashiramo, kubera hari uwo bigora ugasanga byuzuye, ugasanga arataye ku ruhande ntiyitunganije neza. Urumva ukurikiye ivyo bintu aca nawe amererwa nabi. Mwavyumvise? Mugire urunani mwese, abaderege babaserukire bagende babwira abigisha, reka ndabivuge neza ati mu tuzu twa sugumwe turakeneye aho duhindurira amakotegise dushiremwo. Mwavyumvise? Muramuke gukoma amashi? None ntumushima? None ndiko ndabasabira, ega ndiko ndabasabira, sibyo none? Aha bakuze bavyumvise, n'abana nabo nyene niyo batera baje bazozikenera babone ko vyari bikenewe. Ivyo byose bituma umugambi wa zero deshe tuwumva kumwe. Hanyuma ko nkiraho nyene abigeme bakwiye kugenda batwaye amazi mu macupa, hanyuma bahejeje kwitunganya bagaca bacishako amazi kandi meza. Zero deshe ku mubiri aho tuba, ku mashure. Haba kandi nteye akamo abarundi bose, cane cane abaraho iyo ndwara yamaze kugira kwicara gushinga imizi aha mu ntara ya Bujumbura, tutibagiye ahanye muri Mugere. Aho muri hose muhagurukire dukingire amagara yacu n'ay'abandi. Mwavyumvise? Umwe wese yikingire, akingire na mugenzi we, kuko iyo ndwara yoyo ije irasasika inganda, ugasanga uragwaye, ugwaje wo mu bana, ugwaje wo mwari kumwe, ugasanga ikumwirandagata. Kandi ndizera ko nitwamara kubifata nk'ama tukabigendera tukabikurikiza, iyo ndwara tuzoha tuyumva nk'umugani, tuyumva ahandi mu bindi bihugu atari ngaho iwacu. Ndakeje cyane ubushikiranganji bw'amagara y'abantu, ndakeje cyane UNICEF, Union Européenne, OMS, abo bose bari ngaho, abo bose bagize ico bamara kugira ngo dutuze ya ndwara bita y'inkende. Abigisha Africa CDC, abo bose babigize uruhara. Ubu unye nariko ndabaza umushikiranganji, yambwiye ko ibiharuro ari bike cyane by'abagwayi bya ndwara, ariko ituje ngaho dushira agati mu bwinyo, iyo ndwara yaraheze. Tuyihagurukire hamwe, tutazosaba no kuyumva. Kandi nagomba nongere ntume abaserukira Africa CDC, Uburundi buzobe akarorero ka Afrika mu gutuza izo ndwara zose ziza zandukira kandi zituruka kw'isuku rike. Bateraka mu n'abandi bahagurukire isuku kugira ngo tugire Afrika itagira indwara, kubera uruhanahane ziba zifise iyo zaje ziva, hama hakaguma haba
uruhanahane rwazo. Duhagurukire rimwe twese na cyane cyane tube abaserukira Afrika mu gutuza iyo ndwara, kandi urwo ruhara twese turugize rw'iwacu bizokunda. Nacyo gituma rino sekeza ntibahagarikire ngaha, twugare no mu zindi ntara, ntibizodugeyo aho twamaze gushika, aho iyo ndwara yamaze gushika naho irandurwe n'imizi, na cyane cyane mu kwitwararika kugira utuzu twa sugumwe dusukuye. Dusabwa iki rero? Umwe wese arazi haba tugire utuzu twa sugumwe dushobora kuba dufise akaryango gatoya bashobora kugara kugira ngo isazi ntizize ziragira uruherekane rw'umwanda mukuru. Nibaza ko bata muntu agifise akazu ka sugumwe kariko ibiti. Hemwe baracariho? Genda rero mutuvugire, mutubere abaserukizi beza, muhira mubabwire muti ntidukeneye izinzu za sugumwe zigizwe n'ibiti. Kiretse noneho izo ndwara zivyaduka, birashobora gutera isanganya, ibiti bikabora, ugasanga umwana agize gute? Genda rero mutuvugire muhira, mutuvugire mu babanyi, dukeneye utuzu twa sugumwe tumeze neza, kandi mu kwimba bimbe ahashoboka, aho bidaca byuzura n'ingoga. Nagira nongere nsabe abajejwe gutanga amazi gutanga amazi bakadikanije n'abajejwe intwaro, mudufashe kugira ngo turonke amazi. Amazi mu buzima. Ejo hari hano naciye ntateguje, nasanze hariho ibitangaza n'umuntu atovugira ngaha kubera ubukene bw'amazi. Rero turakeneye amazi kugira ngo utuzu twa sugumwe tugume dusukuye, kandi turonke nayo gukaraba, nayo gukoresha gukinjika. Binashobotse aho regide zidashika, abo badushigikira mu iterambere nabo nyine sinogenda ntabasavye, mudufashe kugira fohaje. Ariko namwebwe mukwiye kuhamenyeshwa, kandi muzagura fohaje mu turere mutazi. Bakwiye kubabwira aho habuze amazi. Sinogenda ntashimiye n'ishyirahamwe Limitere ryaradushigikiye muri fondasiyo kugira fohaje y'amasite 18. Ese amashyirahamwe yose yoza ariyumvira guha amazi abenegihugu. Ibyo byose tuvuga twose tubyumva nk'umugani ko habaye igihe cya korera. Rero turabyizeye ko bizogenda neza, turi kumwe twese bizoshoboka kugira ngo abenegihugu bacu bironkere amazi meza kandi akwiye.